Ikaze kuri Bookmoon TV nyita Marvin Lee mu AgaTimaTima uno munsi turi kumwe na Preeze na timu yiwe yose. Ni sawa? Preeze ndakuramukije. Mwiriwe. Meze neza? Ni pole. Siku nanyamaze iminsi nyine ngo ariko ni pole turahenda. Orogwaye. Agasanganya ko munda. Agasanganya ko munda. Ariko bitaba byoroshe. Biba byoroshe mugabo byose ni imigambi y'Imana, twatoye imitende turaza mu kiganiro. Preeze mbere ko tuza kwakira abandi tubanze utangure kuri yo kuko abandi baza kwinjira muri business cyane. Preeze imyaka myinshi mu muziki. Si mike kabisa. Kweli. Ufashe urwo rugendo rwose rw'umuziki imyaka wamaze uri mu muziki ibyo umaze gukora byose coba igitabo kimwe kiri hamwe uwo cise gute kiba igitabo kimwe kiri hamwe no cita majambo atatu nkunda kuvuga minsi yose ni believe hard work and never give up niko no cita amatitre makuru kandi titre yose ubifise bivuze iki first of all ugomba kuba ubelieving nimba uri kurakora akazi nimba uri kurakora ikintu kubelievinga ku murundi atazi cari cyo kubelievinga bisigura nko kwizera kaba kwanda wizera ibintu vyiwawe wizeye ufitiye confiance hard work nayo ni ibikorwa bikomeye nyine vy'inguvu udacika intege uri umuntu nyene wamuri ku kivi no matter how amari ibintu bigoye never give up naho nukutigera ucika intege nukutigera ureka hari tuntu tuza tuguseka harabaza gutega imitego harabaza guca intege so uburi focus ura imbere uzi goals zawe kandi ugomba kuzigeraho indirimbo zitatu Preeze avuga ati indirimbo ni zanje nubwo atabantu bozumviriza jewe36 zivuze kuri jewe bon sinzi wotomara question neza washatse kuvuga indirimbo zitatu maze gukora wewe ziwawe maze gukora kuririmba wumva uvuga ati izi nahatari mwe yozumviriza je zirampagije jenyene cyo nikozo gikomeye mugabo ariho nk'indirimbo yitwa mbigenze gute sinzi ko mwashe kuyumva indirimbo iri mu butumwa bukomeye cyane hariho blessings nayo indirimbo isohotse vuba hariho ndagukomboye izo ndirimbo zitatu kweri zose ni hip hop zafite ikintu zivuze kuri jewe kazi se n'ikintu zivuze ku barundi bose cyangwa ku bantu bose baba bazi bavuga ubuzima umuntu aba ari kwaracamwe mu bihe bigiye bitandukanye ni Preeze yidandaza cyane iyo tumubona umengo yemvesisa cyane mu gusohoka ko niho tubona inzoga zikomeye niho tubona ibintu byatari gusumba kuzibona mu maklipe yiwe ivyo bivuze iki kuri Preeze urakoze cyane kozo cha bien je ndi umuntu ngene meze sindi umuntu ngo nzogira ngo nzo kugara cyangwa ngo mu buzima mbeho ubuzima ntarimo je ubuzima mbamwe ndabamwe vya vrai ari abantu bashaka kubigira mu maklipe canke bakagira ibyo kugara nibiki ugasanga mbwa mu buzima bwa vrai siko babayeho ariko je kenshi ndabibamwe mu buzima bwa vrai so rero subo ngo navestisa ngo muri mu biki nibiki no mbafise abantu tuba turi kumwe mbafise tuzumva kumwe kandi ubuzima hano ku isi ni n'umwanya mutoyi ejo urashaka kuba hari ejo ukabutagi hari ejo magara gukika mugabo ubuzima warabubayeho neza ukabana n'abantu neza nibaza ko ico kintu cyambere nyamukuru ni igiki kigutera gukora ivyo ukora nka Preeze so ngico gukora ngico nkora nka Preeze ahubwo naze yuko ni lifestyle yanje ni ubuzima bw'iwanje uku Preeze aba hari ivyo akora umuziki ni igiki gutera gukora umuziki ni ubuzima bw'iwanje nuko nakubaza ati we gutera gukora ubunyemesha makuru ni giki ni life yawe ni ubuzima ufate ni ikintu kiri mu buzima kuri uvuga ngo mfise amaboko abiri mfise amaguru abiri mfise amaso abiri n'umuziki ni igihimba kindi cyo kuri jewe wahagurutse ufise igicapi caye mu muziki wowe waragishitseko bon actually muntu naza ko gikuru ca mbere sikuvuga ngo nugushikira cyane gose kuco bawibaza ariko gikuru ca mbere kuri jewe no kutabaho narindejo naza ko every day is ni progress bandi one step away kuri goal yanje urumva rero gikuru nuko tutera twegera imbere gikuru so kuvuga ngo ndashitse ko ubunyeno yaye twese dufise dreams na urafise dreams abandi n'aba superstars na Michael Jackson yafuye afise ama dreams atagezeho so gikuru nuko udahagarara aho gutera uje imbere gukorera muri team bivuze iki kuri Preeze bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ni wifasha gusaba
team kwanza uretse ko ari team bacitse abavukanye kuko n'abantu kenshi tuba turi kumwe kandi no muhira baza tugasangira amaprojet ndi mu bibazo barambaye hafi ibibazo bigiye bitandukanye so rero kuba ndi muri team rero ugera afise icazana uri arafise icazana urafise icazana uwundi arafise icazana donc rero tugahuriza hamwe hama tukavyara ivyamwa biriko biraboneka ubu we naho bitaraboneka cyane ariko naza ko mugiye kubona soon ibintu bimeze bien bitandukanye n'ibyo twakora kera kwidandaza cyane ku marezo sociaux bivuze iki kuri Preeze bon just no byita kwidandaza cyane hanini kuko social media ni ikintu namye nkoresha kuva kera kuva kigitangura dufate nka Facebook ndayimaze ko hafi imyaka hafi 10 zigitangura kuza na Instagram nuko donc umva social media rero ni wa muntu atashoboye kumva ikintu cyawe ku maradio cyangwa ku ma TV ni wa muntu ari kure i Burundi atashoboye kumenya makuru ya ku maradio ashoboye nawe nyene kuronka akamanyu ku buzima bwawe cyangwa kuri parcours yawe rero social media ni ikintu biva yuko kiri ari ngombwa nibazo ku muntu wese ndabikora nashima ndabikora ngo ndiko ndabipanga mugabo sangana nabikoze nta atako nabipanze tu nkumva yuko na post nzike no munsi mengo ari ikintu mbuze so rero social media nawe ni part of my life niko no wibaza ko umuziki ukora ufasha iki abawumviriza nzinshi cyane umuziki ni nka therapy when you talk about therapy ni kintu ni nk'umuti mugabo ni wa muti ntunywa ngo canke ngo uje mu kanwa ya no muti nyine novuga kuvura utabize ari nk'imiziki myinshi usanga abantu bwati indirimbo yanje yarashe kunyispira sivuga ngo kurespira nka babandi ariko urumva indirimbo ikavuga ati je indirimbo yaratumye ari nka peti nk'ubu babarapera shambwa ati indirimbo zawe twumviriza kera daradutumye dushaka kugera quand même novuga ati une inspiration ndaga gato ugasanga ari umuntu avuga ati mwebwe like generation ya Preeze mwara settinze line ati twebwe tuzokora ntuzoza dukora biri munsi yanyu ahubwo tuzogerageza tuje basi kuri niveau yanyu muri 2010 cyangwa 2012 cyangwa 2013 hama twongereze donc mwara settinze le minimum donc urumva rero uvuze icukazo rumbaje rero nibaza ko umaze kumva umuntu akubwira gutyo muri imvyi kandi akomeye ubu oya abari sawa kubera uvuga ati bwo ndi nabikora ntabizi ko arandi ariko biri kubera afasha mugabo twarigishije abandi ni ufate kuri ivyo uvuze ni giki wasanze mu muziki utari witeze imbere yuko utangura umuziki ni byinshi cyane nk'ubu mu muziki narasanzemo kwanza abakunzi benshi umva hari abakunzi aba n'abansi narasanzemo n'abansi benshi mu muziki narasanzemwo opportunity nyinshi cyane kuko ari byinshi navuga ntopfuye ngeze ko maybe uretse n'amashow ukora cyane mugasanga ari umuntu ari hanze agukunze cyangwa umuntu wine agukunze bwa ati Preeze ewana twe turaryoga na ntuze yawe ati tora kano kantu gucyaya just kwera nyine akunze nk'ubaho donc rero urumva rero ni ibintu byinshi cyane wowe uri kurakora umuziki wibaza ngo ni umuziki gusa mugasanga hari ibintu byinshi biri inyuma abantu benshi bari inyuma so rero ni wowe rero kucumenya rero ingene ivyo bintu bibiri byose ubibamwe kandi ukabibanamwo umuntu w'umugabo okay Preeze urafise umwana oya ntituribaruka mugabo nibaza ko vuba cyane ngira ngo vuba cyane nk'umwakuza bibiri muri gahunda kabuto kariko karavomerwa bukebuke wifuza ko umwana wawe uzomwita gute umwana wawe wa mbere oya bon sino vuga kuko hajya abamama nibo baca bagira amantu ze mugabo azotegeza kugira izina ryanje ry'ikirundi nkuko nanje nagize izina ryanje ry'ikirundi rya mutama wanje canke grand père donc nawe nazogira ry'ikirundi ry'iwanje sino ibikurikira niba abamere nibo bamenya ngo hari amazina y'ubu ngo harawe hari amazina nka ba Jean Baptiste canke ba ntuze atakibaho canke ba Ezekiel atakibaho uzaiba ariko bitwa ba Emmanuel ni bon bisanzwe apata chance kuzoga muze wetu bari haya bon urumva sino izina navyo ni ibintu kenshi abadoda nibo bamenya amazina harawe mashasha ngo amazina ya 2000 kuduga rero ibi bivuze iki kuri Preeze ibi ni ibintu bikomeye cyane brand yanje kujya umuntu abona Nike kujya umuntu abona Adidas kujya umuntu abona Jordan
kugira umuntu abona nyinshi so ni natwe nigwa twavuze ko natwe dushireke iwacu tu vyavutse gute nibaza ko cudushiramwe naba bulo naba bin hari abatubarire neza vyavutse biramaze igihe kitari gito kuva nka 2015 ni squad ni movement Sauce squad abasore bari hamwe 2014 I don't think nazo ko ari no ni ma début 2015 nyene tuja hamwe twese turi under 30 turi munsi ya 30 ans twese dufise goals zimwe turabantu dukora ba hustler bashaka gushaka ku ndoto zabo indoto zanyu ni zahe indoto zacu ni nyinshi ni zatumye muja hamwe kugira ngo mukore ivyo exactly twego turafise d'abord département muziki département muziki département entertainment donc événementiel nkuko ushaka kumva ati hari événementiel yateguwe na naka sinza kuvuga amazina yo ngaha ati bakoze igiteramiki bakoze ibi ndamaze no gukora amashow menshi murabibona ama house parties menshi abari team nyene ubu rero prochainement two turashaka rero gukora na label isinya abandi baririmbyi studio yoyo iriko irasa nk'ihera ico ni kintu kandi nagira mbwe n'abantu ko baryoherwe cyane abafani bacu so rero zose ni indoto zose ziri hamwe wanashima tuko turashaka ko buke urambwira umwibutsa w'ikirundi umwe uzi nico usigura bon umwibutsa w'ikirundi mbega shane umwibutsa w'ikirundi ni myinshi ariko umwe gusa harimwibutsa ndakunda kuvuga mwibutsa y'ikirundi y'indani nge numva yari akibutsa kamwe ko barakantwenza kera muga sinzi ko kari legale man kavuga gute nakibutsa nyene kibigaba nyene bon twibutsa mengo mugasika mu canke tubiri tu arakavuga gati ngo nimba ari ngo uranyemeye ko mwisa nza kuvuga uvuge ni bon uvuge aho gusura ni bagufunge shababa bafunga ndake nakavuge kavuge twumve ngo ga ngabona bwate rero nakibutsa bugabo kindani k'ikirundi urumva umuntu ashaka kugaya aho numengo umuntu umubono mugabo ejo Ronderudi urakoze Ronderudi basi bo udi kwibutsa naidi kwibutsa bishitsi utuntu twibutsa canke basa kandi kibutsa basi utuntu twibutsa twanje nkunda kenshi gukira kandi twa bien twikirundi okay akandi kibutsa kavuga gati ngo mugako karasanzwe isukari ntaje kumarira mu gihe ukeneye umunyu shana kiwawe nakanje mugako karakaze cyane gasiguriye ana kwisukari kenshi abona umengo ni kintu kiri cyatari umunyu nawo uri cheap umunyu cyo kintu cyambere no abona umunyu waduze so cyumenya ko amapfa yateye umunyu cyo kintu cyambere kitigera ki gisarisha so rero ana ko byose umengo babikrasa kumwe donc urashobora rero kuba ufise novuga gute ufise basi byinshi ufise basi amahera menshi cyane sivyo urabibona so amahera menshi cyane ko ufise ibintu byinshi mugabo akaba ari akantu ubuze urabibona ubuze nyene kandi aho kantu shakuza niyo sukari naciza kumarira utaronse uwo munyu nyene so sinzi no gisigura mugabo urumva ari shaka donc ara kantu basi katogugwa nyene ubuze nyene tu so rero bon nako nakibutse nyene gasanzwe tu mugabo kajya kibutsa kambere kari fresh nuko gusa waciukanga kana kanse kubwineza yawe abakajya gari gakate kana kanse kubwineza yawe ariko kandi iyo bavuze ngo inyenzi yisema yuriye ku murundi w'inkoko ko ndabitahura canke inyenzi yisema yuriye ku murundi w'inkoko umurundi kakaboro kaye urumva nibaza yuko bashatse kuvuga ni inyenzi yisema canke yisema umva deja umva kwazi ko inkoko zikarira inyenzi urumva ikikarapidita akanuze wagitoye
Kirya karoti cyangwa kanoze akadezose akagri. Preeze wakoze cyane wakoze cyane kwana natwe. Yeah, byari byinshi cyane hani muhira kandi naza ko n'ikindi gihe muzo dukenera cyangwa natwe tubakeneye ko turana ko dufite akazi kenshi ubu muzo tubangukira natwe mudukenzo abanguka ngo twabikoze no twacirewe gato ariko turi kumwe cyane. Dushimira afashe umwanya wose batwumviriza twagize ibihe byiza namwe ariko kandi nimba ari kibazo ufise kuri Preeze urashobora kucandika nimba ari ikindi kibazo cyacu cyose ufise urashobora kucandika ubwo butumwa ndabizi ko bazobusoma niyo batobusoma twebwe turabusoma hama tukazobushikana ni mwebwe dukorera haba harimo kugira ngo mwige ariko kandi mumenye n'ubuzima bw'abandi musanzwe mukunda.